Ikaze kuri G4G nimba uri mushasha wisanze hano hantu kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije kandi ubikoze nta kintu na kimwe wohomba ntaco vyogutwara. Ikaze uyu munsi rero tugiye kuvugana kwamwe mu majambo canke kuri bimwe mu biganiro wogirana n'umukunzi wawe mw'ijoro canke bugorovye imbere yuko musinzira. Kimwe mu bintu bikomeza urukundo canke bikomeza ubucuti hagati y'abantu babiri bakundana bigatuma bamenyana kurushaho canke bigatuma bibwirana umwe akamenya uwundi n'ikiyago hagati y'abakundana, kandi ikiyago iyo kigenze neza kiratuma umwe yugurukira uwundi canke umwe akumva yipfuza kuzobana na mugenzi we ibihe birebire kubera ibiyago bagirana buri munsi. Rero uyu munsi nje kukubwira bimwe mu biyago mwoyaga n'umukunzi wawe mw'ijoro mu gihe mwavuye mu kazi, mu gihe muri mu gitanda, mu gihe mugiye gusinzira. Ikintu ca mbere, buri rukundo rwose rufise uko ruba rumeze canke muba mufise uko mubayeho canke uko mukundana, mugabo akenshi ikintu ca mbere udakwiye kwirengagiza ni ikiganiro hagati y'umuntu mukundana mu gihe mugiye kuryama, hahandi y'amasaha muba mugeze mu gitanda canke muba mwahejeje gufungura. Ni vyiza yuko umuntu mukundana umwandikira ukamubaza uti wiriwe gute, umunsi wawe wagenze gute, vyari bimeze gute aho wiriwe, canke nimba naho yoba yiriwe muhira ashobora kwirirwa muhira muga akirirwa mu tundi tuntu ati wiriwe mu biki, mwarigera aho muba mwavuganye mugabo ico kibazo ukakimubaza uwundi akakwishura ati niriwe ndushe canke vyari bimeze uku, vyari bimeze uku, vyari bimeze uku, ugasanga uriko uramubaza ukuntu yiriwe akumva yuko hariho uwundi muntu amwitayeho canke akumva yuko hariho umuntu amwiyumvirako. Mu gihe rero umuntu mukundana umwiyumvirako ukamubaza iki kibazo, akenshi uzosanga naho yoba afise umutima ukomeye ubimubajije kabiri, gatatu, kane hazogera igihe uretse kubimubaza canke uretse kumuvugisha mu masaha abikumbura bigatuma agukumbura arumva yokuvugisha kubera iki umaze gukora ku mutima wiwe. Ikintu ca kabiri ukwiye kumubaza uhejeje kumubaza ikibazo ca mbere akakubwira ingene bimeze, ingene yiriwe, mubaze ingene amerewe mw'ako kanya. Aha niho haca hazamwo vya bindi wafunguye, bimeze gute, ubuzima bwawe wumva bumeze neza, nimba yakubwiye ko yiriwe mu kazi arushe canke bimeze gute, ukamubaza ati none ubu kuri uyu mwanya uriko wiyumva gute, nawe akakubwira ingene yiyumva nawe ukamubwira ingene wiyumva, hanyuma ukaca umubaza ati none ubona ndiko ndakugora canke twobandanya tuvugana, urarushe bimeze gute, kugira ngo umuhe umwanya nawe yisanzure kubera yuko hari n'igihe ushaka kumuvugisha kandi ari umukunzi wawe akaba arushe. Mu gihe utamuhaye umwanya ngo nawe akubwire yuko arushe ashaka kuryama, burya biragoye umuntu mukundana kwivumbura akakubwira ngo jewe numva mfise itiro nshaka kuryama canke ati bayi, uca ubifata ukundi. Muga mu gihe ariwe wamubajije ati none wumva umeze gute, bimeze gute, biratuma bimukora ku mutima akumva yuko hari umuntu amwitayeho amufitiye susi, anamubaza ukuntu yumva ameze ko bobandanya ikiganiro canke bosezerana bakaryama. N'iki kintu uri umuntu ufise umuntu ukunda uragikorerako cane, kumenya mugenzi wawe nimba ari mu gihe ciza co kuvugana nawe canke yumva adashaka kuvuga menshi kubera yuko arushe canke kubera ivyo yiriwemwo. Ikintu ca gatatu co kumubwira, muganirize nawe ubwawe umunsi wawe ingene wagenze, nimba ari ikintu ciza wahuye naco, nimba ari ikintu ciza cakuryoheye, nturare utakibwiye umukunzi wawe. Akenshi uzosanga abantu tuba twakuye n'ibintu vyiza, twakoze ibintu vyiza ugasanga ntitubibwira abakunzi bacu. Nimba hari ikintu ciza cakubayeko ntugerageze kukimunyegeza mw'iryo joro, gusa nimba ari ikintu kibi cakubayeko ntugerageze kukimubwira mw'iryo joro kubera yuko ashobora kurara nabi. Ikintu kibi nimba cakubayeko uzomurindire muhure canke mubonane canke urondere uwundi mwanya, mugabo ureke kukimubwira mw'ijoro kubera yuko ashobora kurara nabi. Ariko ikosa utazokora n'ukumunyegeza ikintu ciza cakubayeko. Gerageza umubwire ati jewe umunsi wari umeze uku, vyagenze uku, nahuye n'ibi n'ibi n'ibi, ibintu vyagenze neza cane, ku buryo yumva aryohewe, yumva anakuryoherewe. Ikintu ca kane arico ca nyuma co kubwira umukunzi wawe iyo mugiye kuryama, umukunzi wawe nturare utamwipfurije ijoro ryiza, uko vyogenda uko ariko kose ijambo ugira ijoro ryiza rivuye ku muntu ukunda canke ku muntu witayeho riba rifise agaciro gusumba ibindi bintu vyose. Naho woba wiriwe mu bintu vyinshi wabuze umwanya wo kumuvugisha, gerageza basi umusigire n'aka message umwandikire ati ugire ijoro ryiza, kubera yuko umuntu mukundana imbere yuko aryama aguma arindiriye yuko amwandikira canke nawe akamubwira ati vyagenze uku n'uku n'uku, ntivyashobotse n'umunsi ko ndakuvugisha ariko reka ndakwipfurize ijoro ryiza. Iki
kimwereka yuko malgré naho wari mu bintu vyinshi canke watwawe n'akazi kenshi canke n'ibindi bintu ariko umufise ku mutima canke umwiyumvirako. Ntuzokore ikosa ryo kurara utipfurije umukunzi wawe ijoro ryiza, naho yoba ari message imwe gusa ibikwiye. Ibi bintu ni ivy'ingirakamaro cane, kuko ni waryama ati ijoro ryiza abandi bazoyimwandikira, kandi niyamara kumenyera ivy'abandi wewe bazokwibagira yuko, kubera yuko abantu usanga duha agaciro ivyo twumva, ivyo tubona n'ibiri hafi yacu. Rero niwashaka kuja kure yiwe ntube hafi yiwe uzosanga abandi bamugutwaye. Wakoze kumviriza iki kiganiro jewe wumva ni Low G for G. Murakoze.